uko ihonyabwoko ryateguwe mu Rwanda muri 1994 hari abantu batazi neza ihonyabwoko ryateguwe gute. Muramaze kumva abitwa ngo ni urwaruka barutse vuba, baba bo mu Rwanda canke mu Burundi, kenshi ntibakunda kumenya neza ukuri kw'ihonyabwoko, bivanye n'uko u Rwanda rwafashe rufata ikinyoma barakirema, bamaze kukirema bakigira ukuri. Kiya kinyoma co kuvuga ngo ihonyabwoko ryabaye iry'abatutsi, ati abatutsi nibo bahonejwe, ati abahutu bagize ihonyabwoko ku batutsi. Ivyo rero cabaye ikintu c'ikinyoma baremye, bamaze kukirema rero baracubaka bakigira ukuri kugira ngo bazimanganye ihonyabwoko nyakuri, kandi bazimanganye n'amatohoza ajanye n'ukuntu ihonyabwoko ryateguwe, kandi kugira ngo ntihagire umuntu azotahura ihonyabwoko ukuntu ryari ryateguriwe abahutu kandi rigategurwa umwanya muremure. Aha rero nagira ngo ndabibasobanurire kugira ngo abantu batahure akantu gatoya ku mateka ajanye n'iryo tegurwa ry'ihonyabwoko, kuko birashobora gufasha bamwe gutahura ikintu kanaka, cane cane abantu batigira babitahura. Iyo bumvise ngo mu Rwanda hama habaye icunamo, haba habaye kwibuka abatutsi bahonye bishwe n'abahutu, ihonyabwoko ryakorewe abatutsi, ivyo bikama biba hanyuma abantu benshi ntibabimenye. Kandi birashobora no gushika abantu bavutse vuba, baba urwaruko rwo mu Rwanda nabo bakaba batabizi kuko batigeze baronka uwubabwira amateka. Rero kenshi mwama mwumva rimwe na rimwe bigomba gutahurika abantu bakabimenya, bakerekana ukuntu habayeho ihonyabwoko ry'abahutu naryo, muga abantu ntibatahure ivyo ari vyo. Ariko rero twashaka tubabwire kuko twebwe niho twari twibereye, niho twari turi, twarabonye intambara uko yagenze, twabonye intambara uko yari imeze. Mu bisanzwe ndaza kugaruka no kuri strategy aba M23 bakoresha, ndabereka ukuntu ifitaniye isano n'inkotanyi FPR inkotanyi, ukuntu kurya kuntu aba M23 mu gufata ahantu batangaza imbere y'igihe ngo tuzoba twageze kuri iki itariki izi, ndabereka ukuntu bafitaniye isano na FPR inkotanyi. Aho ngira muca muza gutahura ko M23 nizo nkotanyi nyene, nta M23 ibaho, habaho nyene inkotanyi ariko zigize izina, kuko kwibatiza izina vyamye bibaho. Ubu naho mba woba witwa Filipo urashoboye kwiyita Egide bigakunda, kuko urashobora kwitazira izina hanyuma ukarikominika ukavuga ati je nitwa uku. Abantu ntibagoye, baguhamagara uko witwa, baguhamagara uko wiyise, uko wababwiye witwa. Ibindi bintu ntibabiraba cane ngo bamenye amateka. Rero burya aye nta M23 ihari, hariho ico bita FPR inkotanyi, aribo barya ba RDF, hariho ico bita inyeshamba z'u Rwanda. Gusa ico zakoze ni rokiritema gusa kugira ngo bajijishe amakungu. Baragerageje kurokirita abanyekongo kugira ngo abo banyekongo barepresente abenegihugu b'ikongo nyene, kugira ngo iyo M23 yitirirwe abanyekongo bafise ico bariko baraharanira, kuko ubwo n'ubwenge bwa FPR inkotanyi, kuko ubwenge bwo barabwamanye kandi nta numwe mu bantu bakuze nta numwe atovyumva. Ubu rero mbere ngirwe ko ndanababwira kenshi yaba umenyesha makuru n'abasesanguzi iyo bariko baravuga, bama bavuga bati ngo M23 ngo hamwe na RDF ngo n'abafatanyabikorwa babo. Je nama mvuga ati iyaba bohindura imvugo imisi yose bakama bavuga ati inyeshamba z'u Rwanda ziyitiriye M23, ntibanabivuge kubiri, baba bavuga ati inyeshamba z'u Rwanda za RDF muri Kongo ziyitiriye M23. Barakwiye kuza baragatsindagira ako kantu kugira ngo bizobarye bibarye, kuko uko niko kuri.
bareke kubivuga kubiri kuko muriko murabona ba Colonel Nanga n'abandi kenshi bijya n'ibijigisha bashaka bavuga bati oya harimwo abakongomani baharanira ibyo baharanira nyene. Oya ni ukuvuga ngo FPR Inkotanyi kuba yararondeye barya abakongomani ni Rokitema. None uwukorokirise akurokirise wewe urokiriswe nawe arokiriswe, ninde aba ari nyirizina? Ninde aba ari nyirizina ku gikorwa ciwe? Ni wewe urokiriswe canke ni wewe warokirise? Ni ukuvuga yuko Uburundi hamwe bworukirita hamwe bwokora ikintu bugaca burokirita Abaganda, Abasudane, Abanyamerika n'abaki, hanyuma Uburundi bugaca butunganya ikintu buriko burakora bukacitirira izina ariko ari Uburundi, buguma ari Uburundi. Buba bwibatije izina rigira kabiri mugabo buba bwitwa Uburundi. Iryo zina babibatije rero kuba ari kugira ngo bazimanganye ko ari Abarundi, ariko nibo ba nyiri izina, nibo ba nyiri igikorwa. Urumva yuko iyo mubitahuye muri politike mutezo guhinyanyura, hanyuma iryo zina biyise mwe mukaritesha agaciro, ko niko gutsinda intambara, niyo diplomasi. Muca mutesha agaciro iryo zina kugira ngo mubereke ko mwabahinyuye. Rero ni vyiza yuko yabishoboka muba mukwiye gutesha agaciro izina M23. Ico ntikinasiguritse. None iyo mwumvise ngo M23 mwumva ni giki? Iyo M23 ni me ni urudome, hanyuma 23 nayo ni igiharuro. Ivyo musha mwumva ari biki? Urumva ko ari ibintu bidasiguritse. Nico gituma yuko ivyo bintu bafondafonze byo kujigisha abantu bagafata indome bakazifatanya n'ibiharuro bakazita ikintu, ivyo ni ibintu bitaba bibaho. Ni ukuvuga yuko M23 n'u Rwanda ruri muri propagande yo gushika ku ntumbero yabo, babifashijwemwo n'ababatumye ba sebuja, nk'uko mubizi ibihugu vy'i Buraya. Hanyuma ubwenge rero bwo kwita izina ritamenyekana kugira ngo bitwe yuko ari ikintu co muri Kongo, ivyo sivyo. Hama ikindi naco nashaka ndabibira ibanga, Kongo murabizi yakolonijwe n'Abafaransa, nta congereza kinini bavuga. Oya nta congereza vraiment bavuga, n'Abafaransa ico kintu ngo ca M23 ntaco bari kwiyumvira mu gutazira izina rijanye n'ubuhizi bw'ibikorwa bariko, bari kuvuga igifaransa yaba bari Abakongomani. Murabizi ko u Rwanda rwiganzuye Abafaransa ubwa mbere, rugakorana n'Abanyamerika n'Abongereza, hanyuma bagacika abanglofone. Mu ico bakoze cose rero amaterume menshi usanga ari mu Congereza. Nico gituma bo barazi ico bakora. Iyo havuze ngo M23 abanyabwenge bamukwiye kumva yuko ico kintu si gikongomani, ico kintu si abanyekongo baciyumviriye. Oya n'u Rwanda rwagikoze, hanyuma rurokita Abakongomani, baca bazana imitwe gusa kugira ngo bemera Rokitema kubera amafaranga. Ibyo bakora rero bariko bakora ibintu batazi, kubera ko bariko baca amahera, bariko baca agahera. Baba Colonel Nanga bariko baca agahera kuko ntaco bari babuze muri FARDC igihe bari mu gisirikare ca Kongo, ntaco bari babuze mu by'ukuri. Ni Rokitema kuko Abanyarwanda babonye aho boca ku bantu b'inguvu, boca ko bakabarokita kugira ngo bitwe ko aribo baserukira Kongo mu burenganzira bwabo boba bariko baraharanira. Ivyo rero ni ibintu by'urujijo byo kugira ngo bazimize ubwenge bw'abantu ntibatahure ibintu uko bimeze. Reka tubabwire rero amateka y'ukuntu jenoside yateguwe, tuze kubifatanya n'intambara, hanyuma abantu bagende bamenya ukuri. Mu bisanzwe jenoside yo mu Rwanda yateguwe n'Abatutsi, bayitegura kugira ngo bazoyikorere Abahutu. Ivyagenze gute rero? Murabizi yuko FPR Inkotanyi bari basanzwe bariho bacumbikiwe n'igihugu c'u Buganda, bariko baritegura igihe kinini kugira ngo Kagame aze gufata igihugu. Hanyuma yaho mugabo urazi yuko Habyarimana ntiyari mubi kuko
yari yemeye ibiganiro byariko biraba bigenda biba, kandi abantu bakunda gutegera neza amateka byasa nk'ibigomba bije mu ngiro, byasa nk'ibigomba bigende neza n'ikimenyamenya. Mwese murabizi nuko ukuntu n'igihe yarasanywe na Ntaryamira w'u Burundi, urabona ko bari bavuye mu biganiro nyene. Ivyo biganiro bari bavuyemo Dar es Salaam byari nk'ibya nyuma, byari nk'ibishiri vya nyuma byo kugira ngo habeho kuvanganya inkotanyi n'igisirikare ca Habyarimana, ego hanyuma amahoro aboneke, kugira ngo Abahutu n'Abatutsi bose bishire bizane, bose barye ku vyeze by'igihugu babisangire. Ariko kandi Abahutu aribo Habyarimana, ubwoko bw'Abahutu urumva bo bari bafise umutima wo kwemera kuvangana no gusangira akabisi n'agahiye. Hanyuma rero Abatutsi ba Kagame aribo inkotanyi, bobo bari abantu biyorobetse, batari bagomba ahubwo yuko hobaho uko gusangira intwaro k'ubwoko bwose. Ni ukuvuga yuko ibibi bamye bakora n'umutima mubi bamye bafise inkotanyi ni nabo bafise ku bakongomani, aho abakongomani bamwe bagira ubujuju bo bakibaza ngo RDF ngo irabashigikiye, ngo bari kumwe, ngo irabafasha. Bo bifitiye inyungu zabo bashaka gushikako, mugabo mu kuzishikako barahenda. Uwitwa Barafinda niwe akunda kuvuga ngo n'urucabana, bahenda abantu bakababereka ko bafise umutima umwe, mugabo bifitiye umutima wisangije w'iwabo. Mugabo kugira bashike ku ntumbero baraba uwo bakoresha, bamuhenze ngo bari kumwe. Nabo rero barahenda leta y'u Rwanda Habyarimana yuko bari kumwe, mugabo bishakira gushika ku ntumbero. Murabona yuko baciye bamukorora avuye mu biganiro bizana amahoro byo kuvanga igisirikare. Ni ukuvuga ngo ibyo muca mubona ko bifitaniye isano no ku kuntu M23 ariyo u Rwanda rwiyitirira, canke u Rwanda rwiyitirira M23. Uku kuntu mubona ngo bagenda mu biganiro hirya no hino, hanyuma abantu abanyekongo bashaka kuryama bagatuza imitima ku biganiro biriko biraba ngo sava. Ariko nashanda babwire yuko uko mubona ibiganiro byariko biraba mu Rwanda bya Habyarimana n'abitwa inkotanyi kugira ngo bavange, mugabo ibyo bikaba Habyarimana we yibaza ngo n'amahoro, mugabo inkotanyi zifise umugambi wo kuvyica no kumukubita. Niko n'ibi bya M23 biba, aho babahenda ngo bagiye mu biganiro. Abanyekongo rero bataravye neza ngo bamere magabo, bace bibaza ngo ko bagiye mu biganiro ngo aho oye ngo intambara izohagarara. Oya, bobo barahenda abantu, niko bameze. FPR inkotanyi irahenda abantu, mwebwe kuba ari ukubasinziriza kugira ngo ico bashaka bagishike ko mwasinziriye, muzokwikangure mutagishobora kuyora ibyasesetse. Ntibigera bobo batuza, oya, ahubwo iyo mwumvise ngo inkotanyi zigiye mu biganiro by'umugambi w'amahoro, mumenye ko ariho bagomba bashike guco bari barananiwe gushikako. Iyo rero si systeme y'ubu, ni systeme ya kera. Aho ni kugira ngo abantu bamenye ngo ibiganiro ntaco bishobora gutanga. Nico gituma jewe nshirikira abawazalendo batahuye iryo banga, baguma bagwana kugira ngo ntibasinzire. Burya abawazalendo n'abantu bakomeye cyane bakwiye gukomerwa amashyi no gushigikirwa, kuko bariko baraburaguza umugambi ukomeye cyane wa FPR inkotanyi wo gufata Kongo, kuko bashaka kuyifata ngo kibe igihugu cabo, hanyuma kimaze kuba igihugu cabo bakirongore, hanyuma ibyo bari bashaka babishikeko. Kuko hamwe bonaganira ngo bagiye kuvanganya igisirikare, no kuvuga ngo boba babahaye akaryo, kuko M23 ivanze igisirikare na FARDC, burya ngo bari u Rwanda ruvanze igisirikare na Kongo, niko bimeze. Rero ibyo hamwe byorinda biba, boba bakibahaye neza mu mutekano,
kuko bavanze mu mwanya muto cyane boca bica uwo bashaka hanyuma kuko baba begeranye. Rero uko byagenze kugira ngo mwumve yuko ihonyabwoko ritateguye abahutu ngo bazohonye abatutsi, ahubwo ihonyabwoko ryateguye abatutsi ngo bazohonye abahutu. Haraciye umwanya muremure na Habyarimana akiri ku butegetsi, aho abatutsi biyegeranije cyane, hanyuma bamaze kwiyegeranya barategura inama yo kuzohonya abahutu neza, niho batangura kumvikana ukuntu bazobikora. Muri uko kubikora rero, imwe mu masitrategi bakoresheje, ahantu hose hari izina Mututsi baciye biga umugambi wo kwimisha ibinogo birebire ku mihiri wabo. Ahantu hari izina Mututsi, ibyo niho twari twibereye ko intambara yatanguye tubibona. Ni ukuvuga bobo bafunze umugambi babyita ko ari iterambere rikomeye ryo kwimbisha amatuwarete y'ikizungu. Hanyuma ahantu hose hari Umututsi haba hariho n'ikinogo, kandi ibyo binogo byimbwe n'abahutu. Abahutu kubera bamye ari abantu bazi gukora kandi barondera abantu b'inguvu barya mu cuya cabo, bobo Abatutsi babaha akazi, erega baranywana, bari bakundanye. Ahantu hari Umututsi haba hari n'Umuhutu. Umuhutu yaba ariko arondera akazi kugira yibereho, hanyuma aronke ico agaburira umuryango. Rero Abatutsi batanguye gutanga ubuzi, Abahutu bararyoherwa ati haje umugambi wo kwimbira amatuwarete mugabo. Uwasanga bahitana n'Abahutu bagiye kurondera akazi, batonze kuri shantiyo kugira ngo bimbe ikinogo. Ahantu hose hari Umututsi byari bizwi yuko ikinogo n'udafise uburyo baramuterera amahera akimbisha ikinogo. Abahutu rero nibo bari bashoboye kwimba, kuko nibo bari bafise inguvu, nibo bari barondera akazi, nibo nyene bumva yuko ibikorwa by'inguvu byari byaragerewe. Rero baca barimba ibinogo, babyimba baryohewe Abahutu batamenya na kimwe, kuko babona ko ari akazi kubutse, ari iterambere, imiryango igiye kubaho, ako kazi karakogwa ku buryo Umututsi wese yaba afise ikinogo carangiye c'imetero hafi nka 15 kubandanya. Ivyo byose nibyo twibonera n'amakuru y'imvaho. Hanyuma rero ivyo binogo baravyimba, kumbe Abahutu ntibamenya ko ivyo binogo aribo bariko baravyiyimbira, ntibamenya ko ari imva zabo. Kumbe Abatutsi bagendana ibanga FPR Inkotanyi yateguye ihonyabwoko ko izorikora, hanyuma Abahutu bose bakagenda bahambwa mu ivyo binogo, kuko bari bateguye bati tidushaka kuzokwica abantu ngo baborere ku musozi, oya dushaka yuko tuzobica baca bahambwa ubwo nyene, nta kundi kuzobimbira imva, bazoca baza barahambwa kugira ngo vyorohe. Aho biciwe hose baca bakwegirwa mu kinogo kiri hafi, zina Mututsi wese urumva azoba afise imva hafi, mugabo urumva zari imva z'Abahutu. Niko byagenze. Hanyuma rero igihe ndiko ndaca ku mayange, igihe bakoroye indege ya Habyarimana, bamaze kuyikorora, abasirikare ba Habyarimana bafise ubwenge bari barize, nibo baciye binjira mu Bahutu babwira twumviriza rero, mwebwe mwaragiye mwimba ibinogo ngo niterambere, mugomba mu bihambwemwo. Ati umugambi wa FPR Inkotanyi kwari kugira ngo bamaze gukorera Habyarimana bazoce babinjiramwo, mwebwe bagira iki babice. Ati kandi munabona ko perezida apfuye, ati mutigwanye ko mwebwe ntimutubaze, ako kaba kabagiyemwo. Niho rero Abahutu muvyumve neza, hajya mumvise ngo Abahutu barisha Abatutsi, si uko bari barabiteguye, oya. Niho rero bo baciye bakora ikintu co kwihora. Urumva iyo bavuze guhonya ubwoko no kwihora biratandukanye. Ni ukuvuga baciye bavuga Abahutu baca bamera amagabo, bavuga tugomba twicwe. Nuko babiteguye, kandi kubera bari babonye Habyarimana yishwe kandi akicwa mu gihe batari biteze, kuko bari bazi yuko Habyarimana ari mu biganiro, bobo bibaza ngo amahoro agomba aze. Mugabo bumva baramwishe, bavuga ati bitu bya bintu nivyo natwe bagomba batumare ko bishe uyu, bagaca bamwica kandi yari mu rugamba rw'amahoro n'ibiganiro, twe bagomba batumare. Niho rero Abahutu baciye birara mu Batutsi bavuga ati mwambwa mwe mwaduteguriye kutwica, ati rero reka muzofuma mutwica natwe twagize iki, twabagabanijemwo bakeya.
baca barafata ubufuni n'imihoro barabica. Mu by'ukuri turetse ibyo kubesha, abahutu barisha abatutsi, ariko mwumve ko atari ihonyabwoko, kuko ihonyabwoko bene data rirategurwa. Ihonyabwoko rirategurwa, ni politike mu zindi bivanye n'impamvu. Rero abahutu ntaho bigeze bategura ihonyabwoko mu byumve, ahubwo bagiye kwihora abariteguye kugira ngo babitange hanyuma nabo bazobice babitanze. Kandi ico gihe twebwe niho twari abahutu bariko barica abatutsi, bavuga ati reka tubice, turazi yuko bene wanyu b'inkotanyi bagiye kuza kutwica natwe. Ati bagiye kuza kutwica rero, ati reka tubitange. Kandi inkotanyi zari hafi, zari zavuye Uganda, zagiye hajya ivyumba uriko uraharaba ni hafi ya Uganda, niho bari bagize akantu k'agapozisiyo k'agakambi bashikiye bavuye mu Uganda, bariko baritegura bagomba kuza. Nta misi yaheze abahutu bisha abatutsi mu kanya gatoyi, mu misi mikeyi rero inkotanyi zaciye ziza rero. Kandi kubera ko igisirikare ca Habyarimana caciye gifatirwa ambarugo, bagaca batangaza Abafaransa yuko atabigwanisho na bimwe bakwiye kuronka, kubera intambara yari yateguwe, bumva yateguwe n'Abafaransa, mu kuvuga yuko baciye babima ibigwanisho. Abasirikare ba Habyarimana bamaze kubona ko babuze ibigwanisho, niko guca bahunga, bagwanya akanya gatoyi, ubushobozi burabaherana, bubaheranye kuba atabigwanisho, atamakungu na makeyi abashigikiye. Urumva yuko FPR inkotanyi nibo bari bafise support y'uburyo bwose. Baciye baza rero, baca baza gushitsa wa mugambi wo kwica abahutu. Rero barabica bwose ku bwinshi. Rero bamaze kubica, niho byabonetse neza yuko baje basanga umugambi bari bateguye waragize iki, warapfuye. Burya rero ntibabaye bagifata ngo abahutu babishe babahambe muri bya binogo, oya, ahubwo babanje kuza guhamburura bene wabo, babakura muri bya binogo kugira ngo babahambane iteka. Hanyuma rero baca basubira kuza barabishiramwo babahutu bagiye bicwa rero. Hanyuma rero kubera abahutu bapfuye ku bwinshi, hariho nabo bareka imbwa zikabarira ku musozi, ibisiga n'ibindi, ivyo byose baca barabahonya. Rero bene data, iki kintu mwama mwumva M23 itangaze ivuga ngo mu minsi 2 tuzoba twafashe aka karere, mu minsi 3 tuzoba twafashe aka karere. Burya igituma nabwiye ati M23 ntibaho, habaho u Rwanda rwitiriye ico kizina. No kuvuga ngo nico bakora, uburyo batangazamwo ni uburyo bwa Sebuja Kagame. Burya Sebuja Kagame kubaza amateka, igihe yari asimbiye ku iradiyo y'igihugu bamaze kwica Habyarimana, baje agaca afata iradiyo. Urazi ko arico kintu kibanza gukoreka iyo umuntu agomba gufata igihugu. Ku iradiyo akigiye ko yaciye atangaza ati mu mezi 3 gusa ngomba ngwane, ni naba ntaratsinda urugamba nzoca mpeba. Niko yatangaje, aca bitangariza u Rwanda rwose. Hanyuma rero rijya terabwoba, ijya systeme ya M23, ntugire ngo ni systeme y'ubu nyene. Aho muca mwumva isano nababwiye riri hagati ya M23 n'u Rwanda, yuko u Rwanda ariko M23 gusa gwitiriye akazina. Urumva bakora kumwe. Aho nshatse mwumve yuko ibi byo gutangaza ngo nzofata Goma, nzofata Uvira, kubera propaganda babagize, babazi ico bakoze, babazi ukuboko kuri nyuma kubashigikiye ko gufise inguvu, baba bazi ico bakoze kugira ngo ibyo batangaje bace babikora. Ijya ni systeme yo kwerekana inguvu, ni systeme ya kidiplomasiya yo kugira ngo biyemere mugana cyane babazi ico bahagaze ko. No kuvuga yuko rero hajya babitangaje ntimuze mutangare, kuko FPR inkotanyi byo yabitangaje kuva kera gifata u Rwanda. Ariko urumva yabitangaje kubera yari imaze kwica Habyarimana, yari izi igituma icyatumye bitangaza. Yaravuga ati none ko atahantu gisoda ca Habyarimana kizokura imbunda canke ingoho, kizotunesha gute? Rero baca batangaza ngo tuzoba twagifashe mu mezi 3. None boreka kugifata gute kandi abo atabo bariko baragwana na bamwe?
erega umusirikare kugira ngo ashike ku ntumbero nuko abanza kugwana. None umaze kubona yuko uwo mugwana atawe, woreka gutangaza ko wafashe akarere gute? Woreka gutangaza ko wafashe akarere gute? Rero nico gituma n'iyi propagande y'abanyarwanda muri Kongo bita M23 yo kuvuga ngo tuba twafashe Bukavu, Uvira, nuko baba bazi ko batazogwana. Ivyo vyamyeho niyo mateka yabo, baba bazi yuko bateguye FARDC ko bazoca bavaho bagahunga, nk'uko n'ingabo za Habyarimana zaciye zihungira zirakinjura kuko ntizari kugwana ata bushobozi zifise. Niko bategura na FARDC bakavuga ati mwe muce muhunga mwigire, natwe dutangaze ko ari ugufata gusa. Naho rero tushatse kugira benshi mwumve isano rya FPR Inkotanyi n'ibi byo muri Kongo bita izina ngo M23 n'ibindi. Twashaka tuberekere uko intambara yagenze. Rero burya ihonyabwoko ryateguwe n'Abatutsi kandi nibo barikoreye Abahutu. Ivyuko Abahutu bisha Abatutsi kwari ukwihora kari n'agashavu. Mbaye ndagarukira ngaho kugira ngo abatari bazi ayo mateka muyumve, mumenye uko ibintu byagiye biragenda. Abafobya ihonyabwoko ryakorewe Abahutu mwumve naho muri fobya niryo rihambaye cyane, kuko ni naryo ryateguwe. Nayo ibyo Abahutu bisha Abatutsi byo byarabaye, nibyo barapfuye ku bwinshi, ariko babikoze nko kwihora. Rero mutandukanye uza kwihora ikibi yakorewe n'utegura gukora ikibi ngo agikore kubw'intumbero ziwe, baratandukanye. Nibyo Imana ibaha umugisha.